Ivyo vyavuzwe na Perezida w'igihugu ca Kenya ati niyatogwa mu mwaka wa 2027 azoca yirukana Abarundi. None azoca yirukana Abarundi gusa. Abarundi ni kubera iki? Kubera iki yoca yirukana Abarundi? Mbega nta bandi banyamahanga boba bakorera mu gihugu ca Kenya? Nta bandi boba bava mu bindi bihugu boba bakorera mu gihugu ca Kenya? Nta baganda bari mu gihugu ca Kenya? Nta batanzania bari mu gihugu ca Kenya? Canke nta banyarwanda bari mu gihugu ca Kenya? Abanyamurenge, abakongomani original, nta bakorera mu gihugu ca Kenya? Nta basomalia bari mu gihugu ca Kenya? Canke nta ba Ethiopia bari mu gihugu ca Kenya? Ndavuga ibihugu byinshi za Nigeria, nta ba Nigeria bari mu gihugu ca Kenya. Even hariho nabari n'aba South Africa bari muri ikino gihugu ca Kenya, aba Malawi, aba Mozambique, aba Angolese, bose bari ngaha mu gihugu ca Kenya. None ni kubera iki Abarundi? Pisco Entertainment and Media turabaramukije, sangwa ikaze muri kino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psikologe nkuko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga, akaba ari nawe anabibashikiriza. Rero uyu munsi ikiganiro nabateguriye nshatse tugaruke ku bihuha bigize iminsi bivugwa, na cyane bikogwa n'Abarundi. Uziko Abarundi ari nabo bakuza ibihuha gusumba angira ngo n'abandi bantu bose kwisi. Ngize iminsi mbona hariho aba content creator, sinzi yuko baba bashaka kuba boronka ababakurikirana canke content zabo kugira ngo zishike kure. Muzi yuko n'ikinyoma arico ahanini usanga gikunzwe kurabwa n'abantu benshi gusumba ukuri. Ngize iminsi mbona hariho abantu biyadukiza bavuga ngo Perezida w'igihugu ca Kenya ngo yavuze ngo muri 2027 niyo yatogwa ngo azoca ngo yirukana Abarundi, ngo nakeneye ngo kubona ngo Abarundi bari mu gihugu ca Kenya. Novuga yuko jewe nk'ivyo ari ibihuha, kuko ari inkuru nk'iyo onye ntabwo yovugwa n'abantu bakoresha Facebook gusa, ntabwo yo trendinga kuri Facebook, ahubwo irafise ahandi hantu byoca, birafise ahandi hantu byo kwandikwa kugira ngo otumenye yuko ivyo vyavuzwe na Perezida w'igihugu ca Kenya ati niyatogwa mu mwaka wa 2027 azoca yirukana Abarundi. None azoca yirukana Abarundi gusa. Abarundi ni kubera iki? Kubera iki yoca yirukana Abarundi? Mbega nta bandi banyamahanga boba bakorera mu gihugu ca Kenya? Nta bandi boba bava mu bindi bihugu boba bakorera mu gihugu ca Kenya? Nta baganda bari mu gihugu ca Kenya? Nta batanzania bari mu gihugu ca Kenya? Canke nta banyarwanda bari mu gihugu ca Kenya? Abanyamurenge, abakongomani original, nta bakorera mu gihugu ca Kenya? Nta basomalia bari mu gihugu ca Kenya? Canke nta ba Ethiopia bari mu gihugu ca Kenya? Ndavuga ibihugu byinshi za Nigeria, nta ba Nigeria bari mu gihugu ca Kenya. Even hariho nabari n'aba South Africa bari muri ikino gihugu ca Kenya, aba Malawi, aba Mozambique, aba Angolese, bose bari ngaha mu gihugu ca Kenya. None ni kubera iki Abarundi mwoca muhitamwe mu gukuza ibihuha ngo Perezida w'igihugu ca Kenya ngo yavuze ngo niyatogwa ngo mu mwaka wa 2027 ngo azoca yirukana Abarundi? Ivyo bintu narabonye hariho abantu bagize iminsi babyandika bakora ama video avuga kuri iyo nkuru, ariko ntibaduha source yaho byavugiwe, ntibaduha nako ka video k'umukuru w'igihugu ca Kenya ariko aravuga ukuntu yavuze ko niyatogwa azoca yirukana Abarundi basanzwe barangurira imirimo yabo mu gihugu ca Kenya. Naciye nibuka hariho igihe umukuru w'igihugu c'u Burundi yari yatanze ikiganiro ku bamenyesha makuru canke abaserukiye ibimenyesha makuru basanzwe bakoresha. Hariho umutipe akoresha page ya Facebook nomba yitwa Kissnet
sinzi ukuntu yitwa, yarabajije ibibazo aratera n'inkuzenya, aravuga n'imigambi yoba afise, avuga ku vyerekeye bya social media, asaba umukuru w'igihugu yuko igihugu coba eligible ara monetisation kuri Facebook canke kuri YouTube. Naciye numvamwo inyishu imwe gusa, yaciye yishura inyishu avuga ati ingorane rero iri muri ivyo ku bajene abacanke abantu usanga baba bakoresha izi mbuga ngurukana bumenyi, abantu benshi barakunda kuvuga ibinyoma. Yaciye ivuga ati hari naho uza wumva ati nk'umuntu yiyadukije akazana ibinyoma akavuga ati neva yapfuye, ati kugira ngo abantu benshi bakurikirane iyo nkuru, kubera baba bazi yuko iyo nkuru ishobora gutrendinga mu bantu benshi. Rero murumva yuko n'abasanzwe baduserukira mu gihugu c'u Burundi bazi yuko ibihuha ari byo bishobora gutrendinga gusumba ukuri. Mutoshobora gukoresha n'izo social media mukuri, mutoshobora kuzikoresha muri ko muratanga inkuru y'ukuri. Rero abantu muri ko murakuza ibihuha muvuga muti umukuru w'igihugu ca Kenya azokwirukana Abarundi niyasubira gutorwa, nagomba ndababwire yuko ivyo bintu bitoshoboka kandi ivyo bintu bitobaho. Igihugu rero nk'iki yinye kisanzwe gitunze abanyamahanga benshi, iki ni igihugu gitegerezwa kugendera ku mategeko, ni igihugu gifise demokrasi irenze cyane, kandi noneho nta muntu ari mu Burundi yoca amenya ayo makuru gusumba umwene gihugu wa Kenya. Abantu bo muri Kenya n'abantu bakoresha izi mbuga ngurukana bumenyi za social media, bakunze gukoresha Facebook, bakunze gukoresha TikTok, za Instagram, YouTube, bafise n'ibinyamakuru bitandukanye. Antuka mu gihe Perezida yoba yanditse iyo nkuru canke yoba yavuze iyo nkuru, ivyo bintu biba biriko birasanzara muri gihugu cose ca Kenya. Rero mureke murakuza ibihuha kugira ngo twiyubake kuri izi mbuga ngurukana bumenyi, ntitubikore mu kwinezereza canke ngo turondere abantu badukurikirana cane, kuko muba muriko murisubiza inyuma, ntimuba muriko murihesha n'icubahiro, nta nubwo muba muriko murihesha agateka. Ikindi naco ibihuha murakunze kubikoresha cyane abantu muri mu gihugu c'u Burundi. Ni kubera iki mukunze kubesha abantu? Ryari nagiye mbona kubera ngira ngo muba mugomba tubakurikirane twebwe tutaba turi hafi mu gihugu c'u Burundi, nagiye mbona mwashoboye kuvuga ngo umuntu yitwa Kireko asanzwe yari mu mugwi w'abakina ninde canke w'abahoze bakina ninde, muvuga ngo yapfuye kandi akiriho, akiri muzima. Iyo nkuru yarashoboye gutrendinga, yashoboye gushika kure, benshi baguma bavuga ngo ruhuka amahoro, ngo rest in peace, ngo Kireko ngo twagukunda kandi akiri muzima. Please ivyo bintu bihagarare, kuko nimwaguma muri mu gihugu c'u Burundi muri ko muratanga inkuru z'ibinyoma nk'uko mubeshera n'abantu bakiriho, abantu kandi bazima, abantu bamenyekanye ku isi yose ngira ngo canke bamenyekanye ngaho mu gihugu c'u Burundi, mugabo ukaca ukabeshera nk'ibyo. Ivyo vyerekana faiblesse mufise mu bintu vy'itangaza makuru. Iyo ni faiblesse ikomeye cyane, kandi ivyo navyo biratuma nabo dufashije kugira ngo Uburundi bushobore kuba eligible à la monétisation, bo bireka kubera babona yuko abatabifitiye impano boca bavyitamwo kugira ngo baze barazana ibintu vy'ibinyoma. Rero kugira ngo dukoreshe zino mbuga ngurukana bumenyi tuzikoreshe nkuko twoba nk'abamenyesha makuru, nk'abatanga amakuru yizewe, amakuru ameze neza. Mu kugira ubanze gutanga inkuru, imbere yuko utanga inkuru ubanze ugende uyitohoze cyane. Hariho ibinyamakuru usanga biba byizewe ngaho mu gihugu c'u Burundi, mu gihe utabonye yuko RTNB yashoboye nko gutangaza iyo nkuru banza uyice kure gatoya. Hariho n'ibindi bimenyesha makuru nka za BBC, za France 24, ziza RFI, zose ziratanga amakuru meza, amakuru yizewe. Ariko rero utigeze ubona ayo makuru kuri ivyo binyamakuru, mugabo ukaca wewe nyene
ubibona nimba ari nk'umuntu yiyitiririye nk'ikinyamakuru kanaka ashoboye kurara ararota ati uyu munsi bimeze ukunye mu gihugu c'u Burundi, hanyuma nawe ukaca ubibona ukaca uvuga ngo iyo nkuru niyo ngo nayibonye kuri kino kinyamakuru, kandi ari n'ikinyamakuru kitazwi, ikinyamakuru kitizewe, umenye yuko uriko uraca umutima abantu kandi uriko uratanga inkuru y'incamugongo, uriko urakuza ibinyoma, kandi izi mbuga twari dushaka yuko twotanga amakuru yizewe, amakuru y'ukuri, tukakora nk'uko twoba turiko turatanga amakuru nk'abamenyesha amakuru. Mu gihe ushobora kuba ubona yuko utoba ushoboye gutanga amakuru yizewe, ikintu woshobora nko gukora, urashobora nko gukina komedi, ugakina komedi basi ukigira nk'umumenyesha makuru mugabo ugatanga komedi. Hariho umutipe akoresha YouTube y'umengo yitwa Burundi News, aravuga amakuru nyene ukamenga ari serie mugabo agashiramwo udukomedi, agashiramwo imvugo nyene z'igikomedi nk'ujya arabishoboye, nabwo umengo ntavyabandanya bikora rimwe nko mu mezi 6. Nk'uyu n'umuntu w'agaciro niko nobivuga, uyu abikora comedy. Ariko wewe nimba woba uje uri serie ukaca uvuga ngo umuntu kanaka ngo yagize isanganya kandi akiri muzima, canke ngo umuntu kanaka ngo yapfuye kubera azwi n'Uburundi bwose, kandi ari muzima, aho umenye yuko uriko urakora nabi cyane, umenye yuko uri kurerekana faiblesse y'ivyo winjiyemwo utazi. Rero iciza nuko mwotohoza amakuru imbere yuko muyatangaza, hanyuma mugashikiriza amakuru yizewe, amakuru ameze neza. Aho naho niho tuzoca tubona yuko mu Burundi zimbuga zikoresha abantu biyumvira, abantu bamedita, abantu kandi baciye ubwenge. Rero nimukuzi ibinyoma kuri zino mbuga ngurukana bumenyi, na cyane Facebook na TikTok yo yabayikoresha mbona bakina amakomedi, nta batangaza amakuru, nta batanga amakuru. Mugabo Facebook kenshi usanga banditse amakuru y'ibinyoma, ahandi naho ugasanga bayatanze inabi, batanze amakuru ukutariko. Rero nk'abantu muriko muratanga amakuru muvuga ngo umukuru w'igihugu wo muri Kenya niyo yatogwa kuri manda igira kabiri ngo azoca yirukana Abarundi, ivyo bintu mumenye yuko muriko murakuza ibinyoma, ivyo bintu atari byo, ivyo bintu ari bifondano, ivyo bintu atahana hamwe twigeze tubona avyanditswe mu binyamakuru vyizewe. Kandi noneho ukaba nkako ntiyo bikora nk'uko arinze avuga ati ndabikore, yovuga ntiyo kwirukana Abarundi bose muri rusangi, ahubwo ngira ngo yotanga nk'itegeko akavuga ati abantu baba bifitiye uruhusha bwo kuba muri kino gihugu, abo bantu bagende barondere ivyangombwa bibemerera kuza canke kuza kuba muri ikino gihugu. Aho ngira ngo niho yoba anabivuze neza. Kandi rero n'abantu mutanga amakuru muri mu gihugu c'u Burundi, umengo biriko birabaryohera, iyo nkuru umengo muyishikiriza muryohewe, nk'uko umengo hari inyungu mwebwe mwoca mubironkamo. Rero gabanya ibihuha, mubandanya mukoresha zino mbuga, niho na leta y'igihugu c'u Burundi izokwizera ivyo muvuga, izokwizera yuko muri mu mwuga. Kugira ngo igihugu cacu kibere libre, nuko mwotanga amakuru yizewe. Bikunaniye gutanga amakuru, kora komedi, basi ufume utanga amakuru ya komedi, ahonye uzoba ubishoboye. Rero kaduriye muri commentaire, mugire namwe ico mubivuze ko, mugire ico mwohanura aba content creator bari mu gihugu c'u Burundi bariko barakoze ibihuha kugira ngo bashobore kuja viral, bashobore gutrendinga kuri izino mbuga azabo. Merci beaucoup, naho ubutaha mu kindi kiganiro. Thank you.